ni zimwe mu ntambo z'abenegihugu bo muri komine Giheta intara ya Gitega zihayagiza ineza y'umusegetera hari kwigenekezo rya 9 Nyakanga umwaka wa 2022 hatanguzwa nyezina isekeza yo gutanga imisegetera yimwe umuti wica imibu ryatunganijwe n'ubushikiranganje buje kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje buje kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Jean Baptiste Nzorironkankuze ahamagarira abene gihugu kudasamazwa n'imisegetera bazoronswa mu gihe igenda itandukanye bivanye n'ubwoko bw'imibu buboneka ngaha canke hariya. Nyene cyubahiro mutambukanye wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi banyakubahwa mwese muri ngaha umwe wese mu cubahiro ciwe banyagiheta mwitavye bino birori mwese. Uyu munsi dukoranijwe n'igikorwa cyo gukingira bene gihugu indwara ya malaria mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwitaho umwene gihugu wese atanumwe asigaye inyuma. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida bufatikanije na Caritas bwaratunganije isekeza ryo gutanga imisegetera hari hava ryugurugwa icese uno munsi na nyene cyubahiro mutambukanye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu. Iri sekeza litandukanye n'andi masekeza twari tumaze gutunganya kuko imisegetera izotangwa mu ntara 16 havuyemwo intara ya Ngozi na Muyinga, ariko suko izo ntara zibiri nazo nyene twazibagiye hariko haberamwo ibindi bikorwa byo kugwanya malaria nko gupompa mu mazu no mu zindi nyubakwa ziri mu ngo no gutanga imisegetera igihe cyose umwene gihugu awukeneye. Ikindi iri sekeza ritandukaniye ko n'ayandi masekeza twari tumaze gukora nuko umwene gihugu baraye bamusansumye azoca azindukira ku kibanza categekanijwe gutangiramwo imisegetera bace bamuha imisegetera yanditse ku gatike yaraye ahawe. Umwene gihugu rero azoronka agatike kamwe kariko imisegetera yose aza kuronka. Ibyo byose rero bikaba biri mu bizotuma udutike tutaba twishi hakoreshwa duke eka n'abasiba kuyironka bazogabanuka kuko mu yandi masekeza twahora tubona ko hari abo hagera gutanga imisegetera baramaze kudutakaza canke akibagira aho yashinguye utwo dutike twanditse ko imisegetera bazoronka. Itangwa ry'imisegetera rizomara imisi 13 kugira ngo abantu ntibahurire aho itangirwa ari benshi. Iyo ndinganizo yakozwe kugira mu gihe c'itangwa ry'imisegetera abantu ntibahundane kugira ntibanduzanye na cane cane mwibihe turimwe vyiza ca COVID-19 gutyo dukinge irandagata ry'ico kiza. Gishasha kandi twagira tubamenyeshe kuvyerekeye isekeza nuko imisegetera izotangwa hisunzwe ivyigwa vyakozwe ku mibu itera malaria. Nico gituma imisegetera izotangwa mu burere butandukanye idasa yose, ariko icihuriyeko nuko yose ikinga malaria kuko irimwe umuti wica imibu. Aha rero turashimikira kugira ngo mwumve yuko umusegetera uzotangwa hisunzwe imibu iba iri mu burere butandukanye ishobora kwicwa n'umuti uri mu musegetera uyu canke uriya. Imisegetera izotangwa mu ntara 16 nkuko nabivuze, ikaba ingana n'imiliyoni 6.
ibihumbi 648 n'amajana 611 ikazotangirwa ku mavuriro, ku mashure canke mu bibanza abajejwe intwaro n'amagara y'abantu baza barahejeje kubamenyesha. Nagira ngo ndangize nshimira ikigega c'isi Fonds Mondial gishigikira leta mu kurwanya ingwara ya sida, igituntu na malaria ibicishije mu kigega mpuzamakungu kijejwe iterambere PNID. Shima ingene twakoranye kandi na Caritas mu gutunganya irisekeza. PAMU yadufashije gushikana imisegetera mu ntara no mu burere bw'ubuvuzi n'ayandi mashirahamwe yagize icakora muri kino gikorwa. Ni harambe Uburundi, ni harambe abarundi bafise amagara meza. Murakoze, Imana ibahezagire. Yo mwijambo giwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye atekera impanuro abene gihugu kimisegetera bariko bararonswa boyikoresha ico yagenewe gutyo ngo baheze bagira amagara meza. Bazindukana hano imurayi n'ibikorwa cy'isekeza ryo gutanga imisegetera iri muti w'icimibu. Isekeza nk'iri rya mariba kugira ngo dufashe kandi duhamagarire abene gihugu kwikingira indwara ya malaria. Musanzwe muzi mwese ko abahinga bo mu bushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida bama babimenyesha ko malaria ariyo ndwara ya mbere yica abantu benshi aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Aha rero twamenyesha ko no mu rwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere ngaha mu Burundi, amahayangiro yayo cyane cyane ashimikiye ku gushigikira no kunganira leta y'u Burundi mu migambi yayo guteza imbere ibijanye n'amagara y'abantu. Musanzwe muzi ko amagara y'abantu ni karahara mu ruganda ntibacura. Udafise amagara meza nta kuntu yoshobora kwiteza imbere ngo yongere ateze imbere n'igihugu camwibarutse. Iri sekeza rero rije kuhirira ibindi bikorwa byo gukingira abene gihugu indwara ya malaria leta yama iriko irashira mu ngiro. Hambavu yo kuvura ku buntu abakenyezi n'abana na cyane cyane abakenyezi bibungenze hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 basanzwe babangamirwa n'indwara ya malaria kurusha abakuze. Leta mvyeyi, leta nkozi irashira mu ngiro ibindi bikorwa byo gukingira abene gihugu indwara ya malaria. Aha twovuga kuronswa imisegetera abakenyezi bose bibungenze iyo bagiye ubwa mbere ku gipimo c'imbanyi. Kuronsa imisegetera abana bose bagiye ku rucanco rw'umwaka n'igice rubakingira gasama na rubeole. Kuronsa ibinini bikingira malaria umukenyezi n'umwana yibungenze kuva imbanyi imaze amezi 4. Indinganizo y'ibikorwa byo kuvura malaria mu kibano biciye kubaremesha kiyago basanzwe bari mu ducimbiri twose tugize igihugu cacu c'u Burundi. Twagira twibutse ko iri sekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti w'icimibu rihambaye mu gukingira malaria. Mboneyeho n'akaryo ko kurarikira imiryango yose ko moyiryamamwo amajoro yose kandi imisi yose ntihagire abayikoresha ico itagenewe. Aho usanga imisegetera benshi umengo niyo gukingira uduswi ntituribwe n'ubuca cyangwa sanga imisegetera bayifukishije amatuta y'amarengarenga n'ibindi bitajanye n'ico yagenewe. Turararitse kandi abene gihugu bose ngo duhindure ingendo z'ingene tubayeho mu kwikingira ibyo byose bituma imibu itera malaria igwirirana. Ibyo nabyo sibindi nko kugabanya igunda riri iruhande y'inzu
kurwanya amazi atega. Ikindi tutokwibagira ni ukwirukira kwa muganga hakiri kare. Hariho benshi bafatwa na malariya canke n'izindi ndwara zitandukanye. Musanzwe muzi yuko abagwaye indwara bagashuha bose ko atari malariya. Dushatse rero kubakebura umuntu yoba afise ibimenyetso vya malariya kwirukira kwa muganga, ntibirukire ya miti ya magendo. Icica abantu baca bagenda kugura utunini tuba twarigeze kubavura malariya, ugaca usanga bariko barabisabikanya n'abana bagwaye gripe. Ugaca usanga rero ya malariya ntiriko irakira, canke ugasanga bariko bariyica kuko baba batazi iyo ndwara yabatumye bagira ubushuhe. Tuboneho kandi n'akanya ko gushimira abashigikira leta mu migambi y'iterambere, na cane cane abadufata mu mugongo, cane cane mu gisata c'amagara y'abantu. Amagara y'abantu murazi ko ari umushinge w'ubuzima. Udafise amagara meza nta mugambi n'umwe w'iterambere woshikako. Tubasabye kubandanya mu gushigikira igihugu cacu c'u Burundi kugira ngo dushike kwihangiro dusangiye n'ibindi bihugu yuko umwaka w'ibihumbi 2030 ata muntu n'umwe azoba acicwa n'indwara ya malariya. Nagira ngo nsozere rino jambo subire kubibutsa ko nimwaryama imisi yose mu musegetera uri mu muti wica imibu, mukongera mugakwiragiza impanuro zijanye n'isuku, nta nkeka malariya izotuzwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni kuri aya majambo rero ntangurije ko cese isekeza ryo gutanga imisegetera irimwo umuti wica imibu mu gihugu cacu. Ni harambe igihugu kimwe abene igihugu bafise amagara meza, iyo soko y'iterambere rirama. Ni harambe leta y'u Burundi n'abayishigikira. Tubibutse kwisekeza ryo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu ryatunganijwe mu ntara 16 ku ntara 18 havuyemwo Ngozi na Muyinga, aho ariko habera ibindi bikorwa vyo kurwanya malariya biciye mu gupompa mu ngo no mu zindi nyubakwa, hamwe no gutanga imisegetera igihe cyose bikenewe bidaciye mu isekeza. Isekeza ry'uyu mwaka wa 2022 rikaba ryatanguye igenekerezo rya 8, rikaba ritegekanijwe kurangira igenekerezo rya 21 Nyakanga uyu mwaka.